Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye ngaho ku mugabane wa Aziya mu Barabu, abari ngaha ku mugabane wa Afrika, South Africa, bari muri Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo no mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamura cuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye akoranyije inzego zitandukanye zigize igihugu biraboneka ko kiriko kiraja mu kaga gakomakomeye cane, kandi ako kaga ngo koba karakwezwe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndayishimiye rero ngako kaga n'umwimbu wako ategerezwa kubisambura, kuko ngo biraboneka ko ico kiringo ca gatatu arico cakweze ako kaga igihugu kirimwo gushikamangaya, naho bamwe bavuga ko Ndayishimiye ariwe vyananiye gutegeka, ariko ngo ariko arahura n'ingorane zikomakomeye cane. Aho rero yaraye ahuye n'inzego zitandukanye, inzego z'ubuyobozi, inzego zijejwe umutekano, sekirite, inzego zijejwe kwivuna abansi muri defense, n'urwego administration nyene, hamwe n'urwego rujejwe ubutungane muri justice canke justice mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umukuru w'igihugu bahuriye muri komine Bugendana, niho baciye baja ngaho komine Bugendana, intara ni ya Gitega, aho baciye baganira vyinshi mu bitandukanye kuri buri rwego, ibibazo n'ingorane bihanze igihugu, kuko bariko bararabira hamwe muri réseaux sociaux du pays secrétaire, réseaux sociaux secrétaire du pays, aho bareba ku kibazo c'umutekano rusangi w'igihugu, mbere no kuraba ukungene abanyagihugu nabo ivyabo vyifashe, ingorane zibahanze. Niyo mvo hari hatumiwemwo abajejwe umutekano, abajejwe intwaro, abajejwe kwivuna abansi, ubwo ni igisirikari, abajejwe ubutungane, abashikirizamanza, parike n'abacamanza batandukanye bakora muri za sentare. Umukuru w'igihugu rero yashikirije amajambo akomakomeye cane, aho berekanye ko igihugu gifise ingorane bagomba gutorera inyishu, buri rwego, buri gisata ko kigomba gushaka ukungene kirondera inyishu z'ibibazo biboneka muri ico gisata iki niki. Abo mu rwego rwo kwivuna abansi bavuze ko igihugu gicungerewe, imbibe z'igihugu ziracungerewe, kandi ko ata mwansi ashobora kuzobinjirana, kandi n'uzobinjirana ngo bagomba kumwivuna. Ni mu gihe kandi bivuga ko hari abasirikari barungitswe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bariko baragwana n'inyeshamba za M23 bagwanira igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu
we n'umukuru w'igisirikari General Prime Niyongabo baciye babazwa ibibazo kuri abo basoda bari muri Kongo. Abandi basoda bari baje baserukiye abandi kandi banabajije ku basirikari bavanywe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo basoda bakaba baraciye bajanwa gupfungwa mu mabohero atandukanye, hakaba hibazwa ivyaha n'amakosha boba barakoze kugira ngo igisirikare c'u Burundi gihite kibapfunga bagishika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo bamwe tubibutse ko bagiye bagirizwa ko bagararije itegeko y'igisirikari ngaho mu gihugu ca Kongo, ariko nabo bakaburana bavuga ko atategeko na rimwe baciye bagarariza, kuko ngo ntibigeze barasa mu kirere canke hejuru, ntibigeze banka amategeko bahawe canke amabwirizwa bahawe n'uwubakuriye, kandi ngo inkoho bahawe n'igihugu barazitahanye. Buri umwe wese agishika ku butaka bw'u Burundi inkoho yarayitanze nk'uko bisabwa n'amategeko canke amabwiriza agenga igisirikari c'u Burundi. Bakavuga ko rero bapfunzwe ku karenganyo ko kandi bategerezwa ko bukabaye bareka bakasubira mu kazi kabo ka misi yose k'igisirikari. Aho hari mu rwego rwo kwivuna abansi, bajejwe umutekano ngaho ni mu gipolisi nabo bitavye, nabo bavuze vyinshi bihanze igihugu c'u Burundi, ko umutekano ubandanya uhungabanywa n'inkozi z'ikibi zitandukanye. Bamwe bavuga ko rero kandi igihugu c'u Burundi kigeramiwe cane, gifise abansi bashobora guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi isaha n'isaha, hoba hanze y'igihugu canke imbere mu gihugu cacu c'u Burundi. Bavuga ko rero hari ibitero bitandukanye vyagiye bigabwa, ibitero vyagabwe irya nino ngaha mu gihugu cacu, harimwo ukurasa no gutera ibisase irya nino ku bituro vy'amabisi ayunguruza abanyagihugu. Hakaba haranaturiwe n'amasoko, cane cane isoko nkuru ya Ruvumera yaturiwe ikanatorwamwo ibisase. Ivyo vyose ni mu mutekano bavuze ko bariko bararondera, kandi ko baguma barikanuye kugira ngo abo binyegeza inyuma ikibi bahagarikwe. Izo nkozi z'ikibi kugira ngo zihagarikwe zitari zasesa amaraso. Ivyo nivyo mu gipolisi bajejwe umutekano nyine babandanya gushikiriza. Naho mu butungane naho ntitwohibagira, kuko abajejwe ubutungane, umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona Murantunga, Marisha Ntari Nijimbere nawe ariko arabazwa ukungene mu mutekano mu Murantunga, ukungene mu butungane vyifashe. Nawe yaciye yishura ko hari imanza zaciye zicigwa, kandi ko bamwe abantu babandanya guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu ku mbabazi ziwe, bagaca barekugwa bagataha bakaja imuhira. Mu ntwaro rero naho ntitwohibagira, kuko naho bagize ivyo bavuga. Indongozi zasabwe gukorera abenegihugu, kuko ngo nibo babashizeko. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga ko rero akaga n'ingorane igihugu kirimwo ngo koba karakwezwe nuko habayeho gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015, hama abafashije Nkurunziza gushika muri ico kiringo, kuri ubwo butegetsi kiringo kigira ca gatatu, ngo kaba baragiye bikorera ico biyumvira, ico bashaka ngaha mu gihugu c'u Burundi, nta kubakomakoma itunga baranyonoye. Ngo bagendeye muri uwo mujyo rero, uko bahora banyonora itunga ry'igihugu, ariko ngo Ndayishimiye we aje abandanya agerageza guhindura no gutora inyishu z'ivyo bibazo.
ibibazo n'abo basuma akabandanya kubapfunga. Avuga ko akarorero ari Generali Alain Guillaume Bunyoni ngo yaranyonye itunga ryinshi cane ku ngoma y'umuhisi Petero Nkurunziza. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.